Mwaramutse ndacyavuga ku kintu nokwibita mu Congereza golden rule. Muri make no kuvuga ngo ntugakorere uwundi ico we utifuza ko nawe bogukorera, neza ko no muri Bibiliya. Ndabikuye iyo mvuze ku muntu runaka ngize ko reaction ku vyo yavuze canke kumbura ivyo yakoze, mba nifuza yuko mu ma comment naho nyine tuguma dufocusinga ku vyo uwo muntu yavuze canke ivyo yakoze kumbure, ariko tukirinda kumutuka, kumutyoza, kumuvuga uko asa, kumuvuga uko yambaye, uko abayeho mu bundi buzima butajanye n'ivyo twariko turavuga ko, kubera mu bisanzwe dufite ikintu abantu botuvuga ko mugabo hanini umuntu aba ariko ashimikiye kuri aya majambo. Je kenshi na kenshi nsesangura aya majambo uyu muntu yavuze siyo, atari kuvuga yuko ari umuntu mubi wanashaka canke ari umuntu tudakundana canke nashima, niba gusa ibi bintu yavuze ntiyabivuze neza, ntabwo ari personality yiwe mba ndiko ndataka commentaire, na cyane cyane ntabwo ndiko ndataka uko ameze, uko asa, famiye yiwe, ibindi bintu akora, kiretse mu gihe bifitaniye isano n'ico ndiko ndavuga ko ivyo kintu twokwiyubara no mu ma comment tukaguma turi ari sanitized. Binafasha yuko nkajewe nk'akarongo nshobora kugira kwishura iyo turiko twishura dutuka umuntu usanga bitumvikana neza, umenga ntituri civilize. Ico ni kimwe. Bon, ikindi wanashaka na Google hari amajambo ihagarika iyo yashizemo ikayabona, kumbura ni mu Kirundi harimo amwe itabona, mugabo najewe harimo amajambo ntashaka ko aza kurica no kuko arayicafuza. Ico gihe tuba tuhomvye kuri discussion twari kugira, kuri débat twaje kuri débat dufate nk'akaroro ku ma tax yabaye menshi canke inflation, ugasanga kuvuga umutwe, amazuru, izosi, inda y'umuntu yabivuze, canke umugore wiwe, abana be vyononza ko ari nogo area. Action ndashaka kuvuga gusa mu focusing kuri iyo sujet turiko, ivyo bijambo, ayo majambo yavuzwe, ariko twiyubare kugira ico bita attaque personnelle, ico bita ad hominem, ibintu nyene vyo gutyozanya na cyane cyane uwo muntu, na cyane yuko ataba ari mu ma comment, niyo mfite hage ataba yabibonye, umva tutumurenganije tutanga kumwataka personally, kandi nawe atahari ngo yidefande. Dukomeze gusa tugumize kuri sujet, kuvuga uti umuntu yavuze amakosa ni kimwe, mvuga ngo uwo muntu n'umuhimbiri canke ni imbwa canke n'ikirofa, iyo ni kindi kintu. Kuvuga uti uwo muntu aravuga nyarutsa ni kimwe, mvuga ngo uwo muntu ngo afise uruda runini canke afise umushatsi mwinshi, kameme aho nibaza ko twogerageza tukagumiza channel iri sanitized mu ma comment. Sawa, nizere ko vyumvikana. Sawa, murakoze, bye.